Yesu anakuja cyane cyane abantu bafata intama z'Imana bakazitumbereza hatari. Yesu anakuja atawapiga. Yesu araje vuba. Ivyo niko ari undi mukobwa yahuye n'umuntu namwega ugira ngo kuba umuvugishwa ni kubera ko ndakubyikirato cyawe. Umuvugishwa ukuri amenyekana ku vyamwa vyiwe. Naho kubwira ngo ni profete hakatangura gukora mu maguru. Piga kofi akutoke mbele huyo profete. Kuna profete miguru yako. There is prophecy in your are you prophecy mu maguru yako? Ngo nabonye ko ari umukozi w'Imana nawe ulikuwa uko na hamu nazani. Ngo nabonye ko ari umukozi w'Imana ngo biranga ko ndamwankira je nazi ko ari kuna derivation na Yesu anatiana mikono miguru ya watu. Piga kichwa kwa jina la Yesu aende huko akivuja damu kikushtaki utaambia serikali na giansengere achangora ku maguru chanuzura muhemu yera acha mukubita umutwe kwizuru si jewe yitwarire muhemu yera. You have to be careful. Niko ndakebura fise umwana w'umukobwa yahuye n'umuntu ngo aramuvugishwako na watu mko naharibisha unabii. Abantu mko mnaona n'ubuvugishwa mko matukisha Imana n'ubuvugishwa bari. Moto wenu sio wa kawaida. Ari mama yigeze kubona umuriro. Abona umuriro umwe wa bleu niwo wagiyemo abakozi Imana bahemukiye Imana babaye mu busambanyi ku ntama Imana y'abantu. Ari abandi bantu n'abayanga intama ziragirwa na babiri umwungere cyangwa umuyanga n'umuntu araba intama yitegurira kuyigurisha aronga umusembe. Umwungere n'umuntu araba intama yivuza kwivyibuha kugira ngo ibeho neza. Ari abayanga the Lord gonna kill you. The season is coming where the Lord gonna hit them. Ina ikwambia ukweli season irageze ni inyeni. Imana igiye gutoza indera abantu. Uwo mwana mukobwa ngo yahuye n'umuntu aramuvugishwako. Ngo aramuvugishwako mama, ngo aramuha prophecy. Umukobwa rero kubera ko yabwiwe prophecy namwe kubera ko musigaye mukunda ko tubabwira amanimero y'ibirato. Je ndi mu prophet. Amajambo ari kubera kuvuga umuntu atari mu prophet akuvuga ngo yavangiwe. I am a prophet. I see murabizi ko mbona. Ariko kubona kwanje kugufashe gukomera mu gakiza. Ukubona kwanje sikuguta muri piège. Ukwerekwa kwanje sukwerekwa gutuma je nchika kamana kawe. Imana yawe ni Yesu. Ukwerekwa kwanje gutuma umenye ko Kristo ahambaye. I just prophesy to bring faith in people. Je mvugishwa kugira ngo baragira ukwizera. Uwo mukobwa rero ngo bamuvugishweko ngo umuntu yamvugishwe ibintu byose ndabona ko ari w'Imana. Uwo muntu rero uwo mukobwa arazwi. Uwo mukobwa arafise probleme mu nda. Uyo muntu acamubwira ngo kugira ngo akire bisaba yuko basambana ngo kuko we yarobanuje amavuta ngo nibihimba byose byararobanuje uko musazi. Ibihimba byose byararobanuje. Kubera iki batakurobanza amavuta kuri section kuri podium. Kaka tokoranza amavuta kuri vibimba by'irondo. Acabesha umwana w'umukobwa ngo kugira ngo ajuana kazi mwe nasema kweli tu. Ngo kugira ngo ubohoke ngibimba byanje byose byararobanujwe ngo dusambane. Kana mukena ako kama ni mahamu, kama ni bitu gani kana ni bisirani bya siku mingi wanaenda kukitanda ati ngo urindire ko bakubohora. Ulionaga Biblia gani hiyo ya mu miguru?